Elizabeti ageze kuvyara yibarutse umwana w'umuhungu, ababanyi n'inshuti ngo bumve ingene umukama yamugiriye ikigongwe, banezerezwa hamwe nawe. Ku munsi ugira 8 baraza kugenyera umwana, kandi bashaka kumwita Zakariya izina rya se. Nyina yamara arababwira ati, haba namba azokwitwa Yohani. Baramubwira bati, ko atanumwe mu muryango yitwa iryo zina. Baramubwira bati, ko atanumwe mu muryango yitwa iryo zina. Bagira rero amaboko se, bamubaza bati uko ashaka ko bomwita. Nawe akabaho yandika ati, Yohani niryo zina ryiwe. Bose baratangara. Buno nyene umunwa wiwe uruguruka, ururimi ruragoboroka, aravuga aninahaza Imana. Ababanyi bose bagira ubwoba. Iyo nkuru icikwira mu misozi yose y'Ubuyudeha. Abavyumvise bose babishingura mu muzirikanyi, bavuga bati, mbega uyo mwana azova mwiki? Nkako rero umukama yari yamushizeko iminwe. Nyamwana nawe arakura, akurana ubwenge, hanyuma yibera mu gahinga gushika umunsi w'imenyekana ryiwe imbere y'Isirayeli. Ndushemeze ijambo ry'Imana. Tugire Kristu. Bavukanye, nkuko twatanguye iyi nkuka ya misa tubivuga, uno munsi Eklezia iduha guhimbaza umunsi mukuru w'ivuka rya Yohani Batista Mweranda, umucacuzi wa Mesiya. Twavuze yuko ari umweranda umwe wenyene, Yohani Batista, havuyemwo Bikira Mariya na Yesu Kristu, duhimbaza ivuka ryiwe ryo ngaha kw'isi. Abandi beranda duhimbaza amavuka yabo mwijuru, no kuvuga ukuva kwabo kw'isi. Nico gituma rero novuga yuko Yohani Batista ari umwe novuga akomeye cyane mu bandi beranda bose, novuga nkuko mbere akura bose. Kuko ubwa mbere igituma tumutangarira, dutangarira ubwa mbere yuko ari umuhanuzi aza ahuza ubwuzure bwa kera n'ubwuzure bushasha. Yarabuye abahanuzi barabura Mesiya, bavuga ko Mesiya azoza, ariko ntibaronka novuga iryo teka ryo kubona uwo Mesiya. Ariko wewe iteka yatewe yaramubuye, hanyuma ageze gushika aramwerekana. Gutyo aba ahuje ubwuzure bwa kera n'ubwuzure bushasha. Niwe wenyene yatewe iryo teka rero mu bahanuzi. N'umuhanuzi kandi akomeye cyane, kuko ari we Eliya ibitabo byose byaguma bibura azogaruka gucira inzira Mesiya, gutyo Imana ikabona kwicara mu ngoro yayo. Ngo rero igituma ari umuhanuzi akomeye cyane, kandi turazirikana yuko tumuravye hari gembe twosaba tumwitiranije nuko uwomenga ni n'umutumwa, kuko niwe yashingiye intahe Yesu Kristu, aramwerekana ati nguyu umwana w'Imana. Gutyo aramwerekana. Nivyo ntitwavuga ko ari umutumwa, kuko abatumwa batowe na Yesu Kristu, ariko ukuntu yashingiye intahe Yesu Kristu nkuko abatumwa babigize mu nyuma, twohava tumwitiranya nuko. Ikindi naco gituma tumubona nk'umuhanuzi akomeye ni ivuka ryiwe. Ivuka rya mbere rizana akanyamuneza. Twumvise yuko igihe yavuka ababanyi bose bagize akanyamuneza, turetse nyina wewe yagize akanyamuneza ubwa mbere, akenevyumva aranacibungenze. Ivuka ryiwe ryateye akanyamuneza kenshi. Ababanyi barumva yuko ari novuga ubuntu bw'Imana, ari kigongo Imana igiriye abantu, igiriye uwo muryango, kubona mu myaka bari bagezemwo, bari bashaje, umwe ari ngumba uwundi nawe ashaje, ariko Imana ikumva ikabatera iryo teka. Niyo gituma bumva akanyamuneza,
bakumva ko atanumwe yoreka kuza kunezerwana nabo. Byo gituma rero iryo vuka ritera akanyamuneza. Iryo vuka kandi rya Batista ni ivuka riduha umwizero kubera tuzirikana yuko atakinanira Imana. Bari barihebuye bageze mu zabukuru, ariko Imana irabona yuko bikwiye, hanyuma irabaha kwibaruka ikibondo kubw'abantu bari baramaze guhebura bati ntakigishoboka, ariko Imana yabahaye uwo mwizero, babona akanyamuneza ko kwibaruka mu busaza, mbere baca bibaruka n'umwana arengeye abandi bose, aza guhuza ubwuzure bwa kera na bushaje. Ikindi naco gituma iryo vuka ari ivuka rikomeye cyane, Yohani Batista aratwereka yuko ibintu vyose turonka, ivyo tugabana, ari ubw'ubuntu bw'Imana, ari kigongo Imana itugirira. Kuko Zakariya yarazirikanye neza, mbere n'umugore we barazikana neza ati ni ubuntu Imana yatugiriye, kuko yari kuvuga ati jewe ndavye uko ndumuhereza nkuka, Imana yabonye ko ndabikwiye, nayitegezwa kuvyara umuntu akomeye gose, kumuvyara rero nibisanzwe. Ariko yarayicishije bugufi, arumva ati nikigongo Imana yangiriye. Gushikaho na Elizabeth abizirikana ati buntu Imana yangiriye, reka ninyegeze. Ntiyari kuvyereka, avuga ati ivyo ari byo byose narahereje inkuka, bose baranjimira, Imana none nyene yanshimiye na kare none. Ariko yarumvise yuko akwiye kwicisha bugufi, akazirikana yuko ari ikigongo Imana yamugiriye, ari iteka yamuteye, ari ubuntu bw'Imana. Ngicyo rero cyo twozirikana yuko Imana igihe cyose duhiraye ibintu uko twoba turi kose, twozirikana yuko ataco twakoze, ariko ari kubera ubuntu bw'Imana. Gutyo mbere uwo mwizero uduha kutuzirikana ko ari ubuntu bw'Imana, ukaduha guca bugufi nk'ubuzima bwa Yohani Batista, ko twumvise yaciye yibera mu ishamba, kandi azi yuko aje gucira inzira Mesiya, ariko yagenda yicishije bugufi. Ko kwicisha bugufi rero kukaduha kuzirikana ko byo twabihawe n'Imana, kuca kuduha kuzirikana yuko ubwo buzima bwacu tuberaho iyo Mana nyene, tukabuhebera bene wacu. Nico gituma twumva Yohani Batista atatinya kwerekana ukuri, kubera yaraje guca inzira rero ira mu mahwa, n'amahura yaja mukayatema kugira ngo aguhande. Ntareka kuguhanda mugabo, kuko ubuzi curondera ntureka kuhaca. Nico gituma Yohani Batista atatinye kubwira Herodi ati ivyo urimwo sivyo, usubiza umugore w'abandi wivye suwi wawe. Yarazi yuko ashobora gufungwa, ashobora no kwicwa, ariko yarabivuga adatinya, gushingira intaho ukuri, kuzirikana yuko uwo nje gucira inzira, iyo nzira ndayica mu gahinga, ako gahinga karimwa amahwa, azompanda mugabo kuko nzi ico ndonda ari ikintu gikomeye, ntegerezwa kuvuga vyanka vyakunda. Gico rero ikindi tworabira ko Yohani Batista kudatinya kuvuga ukuri, kudatinya guca inzira mu mahwa, kukuzi kwiyo nzira uri kuyerekeza ahantu hakomeye. Ikindi twozirikanira ko kandi Yohani Batista ni kwa kugicisha bugufi, kuko yaracira inzira Mesiya, amaze gushikaramya ati ubutumwa nakoze burarangiye, reka mbise uwundi na wahaje. Gutyo yemerera Mesiya Yesu Kristo ashitse, aravuga ati nguyu wa mwagazi w'Imana nabura, nguyu yashitse, jewe rero naho nosubira hasi nawe agakura, nimumukurikire. Sinabwiye ko mugwa munkurikira, kurikira uwo onabaruburiye, nguwo yashitse nimukuri. Gutyo rero asubira hasi, yerekana ati jewe nararanguye ubutumwa ndabukora, none ubu harageze yuko wo nabuye aja ku ngoma, nimukurikire jewe imbere yiwe, mbere ntaco maze. Kuzirikana ko ubutumwa wakoze hagera igihe bukaranguka, hanyuma burangutse ukabisa abandi bakabandanya na ubwo butumwa, kandi ukazirikana yuko urondera kugira ngo bandi uwo muco bawubone. Ntiyashatse kwigumiza ko uwo muco wenyene, ariko yagombye ko uwo muco abandi bawubona. Biko nazirikana ibisomwa, nzirikana no munsi mubarire ntaciye nibuka tukiri muri secondaire, twarageze igihe taraba intoze cyo bita yegeregere cya greve, twariko hari umudwaye tubiye ati ntiyabitubwiye, twarabona yuko baduha indya zibke kandi zibi,
turageregere twara tuja imbere turareklama hanyuma regitera twumva barazongereza zigira nyinshi mugabo uwo mudwaye hageze kwera hatwara muri segonde ageze mu wa gatatu bambe hatwara muri segonde mu wa gatatu yaca hava hanyuma gaca hatwara uyundi segonde niyo yatwara mu gatatu baca baruhuka hanyuma ageze kwa hava aranga urije namatumye muronka izindya ngo none ngo sindahava acagomba kuguma ubwo ati none wewe reka banse tugira amatora bazi ko uvuga ko wakoze neza hanyuma hagume nivyo sinigere yagize amanyanga hanyuma aragerageza basanga bavuga ngo bamutoye hanyuma agumaho mugabo mu nyuma bageze kuraba mbona ati none ko biguma bidakunda kwizo ndya twarondeye tutazibona turumengo biguma ari biki niko rero kugira amatohoza baciye basanga ari mu bantu baguma bavyiba bace baramwirukana acaronka bwa definition ati none wewe ko warondeye izo ndya ukemera ko tugira igeregere tukayigira ukanaruha hakabaho nabandi banahanywe hanyuma tuzironke ugaca ugomba kuguma none wagomba kuguma kugira ngo ugume wiba cyangwa wagomba ko bishikira bene vyo ngico rero ico Batista tagize kumva yuko ivyo yarondeye kuko mu gihe uciye uguma usanga yasanze umva ariko arihenda uko yagombye kumara ivyo bintu nivyo barondeye umva ntiyabirose kuko none Batista iyo atemera kuhava uwo muco abantu bari kuwubona baguma bavuga ati twararondeye umuco none ko tutabubona none ko tutabona uwo Mesiya yaje uko yari guca mufuka ariko yavuze ati reka jewe nsubira inyuma nje hasi hanyuma nimukurikire ngurya nico rero duhamagariwe kuzirikana mu buzima bwacu bwa misi yose ko dufise ubutumwa twatumwe ko ngaha kwisi turaburangura hageze ko tubisa abandi nubwo tubona umengo turacabufise kuko Yohani Batista avuga ati je ndacafise ubutumwa kuko nzoca mba umukuru w'abatumwa bawe bose nze ndabereka ivyo batatahuye ariko avuga ati oya we bandanya ubu nanje reka ngende ico rero ico natwe duhamagariwe no munsi kuzirikana ubwa mbere yuko ivyo turonka vyose tubironka bw'ubuntu bw'Imana tugahamagarirwa kubera akanyamuneza abandi kurondera akanyamuneza nkuko Yohani Batista atanze akanyamuneza kuva kivuka akagoma arondera yuko nawe yakarondereye babona umuco hanyuma aronka akanyamuneza gakwiye natwe tubone uko nyene hanyuma ntidutinye guca mu mahongo araduhanda twemera duhande mugabo kugira ngo abandi nabo baronka inzira inoze neza kandi twemere yuko ahashitse yuko tubisa tubaha abo bantu bakaronka ivyo vyiza uwo muco ukaboneshereza nk'abakristo rero ngicisho duhamagaye ca misi yose akanyamuneza kwitangira abandi hamwe mbere no kwereka inzira igana ku Mana tugire Kristo na